umugore Samuragwa bavutse mu ntumbero yo gushira hamwe abarundi ku kivi bashigikira umuzi nyene wa Samuragwa hari mu mwaka wa 2019. Uwo mugore rero ibyumaze gukora biragaragara kandi kuva uwo munsi tutangiye kudemara twatanguye turi bakeya mugabo tugeze kuri benshi barenga 2000 bigaragara ko bawukunze. Umugore Samuragwa no mugwi ukorera ku mbuga ngurukanabumenyi WhatsApp, Twitter, Viber, Facebook n'izindi mbuga. Uwo mugwi ukora no gushigikiza ibikorwa nyene cyubahiro Samuragwa wacu hamwe no gushigikira impetso. Iyo ntumbero nyamukuru byukora navyo biragaragara gushigikira mu bijanye n'ibikorwa byo kubaka igihugu inyubako zitandukanye hamwe no gushigikira imfuvyi n'abapfakazi n'amaburya. Samuragwa rero ntumbero yiwe. Abene Samuragwa jewe natangiye kubabona ico gihe haje umugenzi yitwa Nimbona Meras ngenda ahantu mu muhana kuramutsa umuntu nsanga nihari cyasanga bariko baratera iyo nkuru avuga yuko hari umugwi wa bene Samuragwa groupe yabo hari muri 2019. Hamaranye cyane umva ndabihimbariwe ambwiye ibikorwa bakora nibyo bifuza kuzoshikako. Hamare nanje cyane ndabasaba kunshiramo cyangwa amahora n'abandi rero kuko byaciye bimpimbara cyane. Yego nabwiye ko umugore Samuragwa ugizwe n'abarundi benshi bari mu citandukanye mu Nyabune Comité Mixed de Sécurité. Uburyo abo nyine bayigize turahamagara turakomunika tukabwira abawugize ati tugira twikore ku mufuko tuje gushigikira iko kanaka ko ukunda igihugu ugikunda n'ikunda kuvyo bakuzana bikunda kugitanze wenyine. Ku buryo bukere dufise dukora ku mahera yacu nyamba mushomeri arakorera ikiviro usanga karonka 3000 canke 2000 aterera no kuvuga bigirose bwa ko amafaranga dukoresha yose nta mfashanya n'imva hanze yose ava mu mufuka yacu. Intara tumaze kugendera twahereye mu ntara ya Kayanza, tuvuye mu Kayanza twaje tugenda mu ntara ya Muyinga, tuvuye mu Muyinga twaje mu ntara ya Ngozi, tuvuye Ngozi twaragiye Gitega tuja mu Kirundo cihereza intara